Bakunzi ba BTV Burundi twizere yuko aho muherereye hose mumerewe neza turabaramukije cyane turi mu kiganiro Be Love Show nkibisanzwe musanzwe muzi ko ari ikiganiro kicako ku minsi yose kuva ku wa mbere gushika ku munsi wa gatanu ikiganiro mugezweho na Ange Nengrita canke Trey Trésor ego na DJ Hafa nuko ndarinda mwibagiye sinzi ibintu byari bifashe tubashikiza turi bantu batatu mugabo iyo hariho yandi mabanga y'akazi aba yadufatiri hari igihe muza murababona babiri umwe ariko byose ni neza BTV ni neza y'abanywanyi bacu kugira ngo ibiganiro ndetse n'ibindi bikorwa bya BTV show kwashikira tankomanzi turi ngaha rero kugira ngo tubaryohere tubafitiye abashitsi muza kubona bashasha harimo ngo na diaspora ego cyane baza kutuganira byinshi n'umuririmbyikazi mushasha cyo yihagiye yitwa gute bon tumuvuge cyane haraza kwiye yitwa Lisharon ngira muraza kumubona kubasanzwe bakurikirana social medias mwino misi muramuzi ariko turaza kuronka umwanya wo kuganira namwe mu kubatamuzi BTV Burundi Be Love Show ni kiganiro gisanzwe gicako misi yose uko twayababwiye kubakurikirana Star Time ego kubakurikirana Canal Plus 396 Star Time 606 cyangwa 781 aho mu hose mugashobora kubaza icyo mukeneye abashaka guhayanisha ibintu abashaka kumenya aho BTV herereye twarabwiye ko twimutse ubu turi mwirohero mu basirimu twaraje turasirimukana mwebwe ibintu birashushe cyane ego ni mpande ya Samamani kwibarabara neza washaka kwadusanga kugira ngo ibintu ubironkerana Nana nkajya voilà yego vraiment nakabya nico gituma nabwiye ko twaje gusirimuka ibintu bimeze neza cyane nimero umugambi mwiza wa Trésor na People kugira ngo tubashe mu wundi munsi bazasanga twagiye kiriri wani wana ko dutera tuduka tutera twengereza tuzoza dusanga isororezo aho nimero ya telefone ni ya indi nyene mugume mwandika ama message muratubwira umushitsi mwumva mwifuze uko tuzobazanira uyundi munsi murashobora kutubwira indirimbo mwumva mwifuza twobashiriramwo n'ibindi n'ivyumviro byanyu byo ari byo byose mukeneye ni sawa cyane gose mukanye rero isase novuga nko minota mikeya cyo twakira umutumire wacu kugira ngo tuganirire byinshi peace nkuko tweje kuyabwira rero twari twabwiye ko tubafitiye umushitsi umuririmbyikazi benshi bamaze imisi bamubona atembera ku marezo sosiyo atandukanye uno musi yarashimye kuganira n'imbonesha kure BTV Burundi imbere ya byose katumaze tumuramutse twongera tumusaba kwidondora abakunzi bari kubadukurikirana ni sawa nitwa Lisharon mugavye banyise Liketia Sharon nkabandi umuririmbyikazi umunotikazi ego cyane jewe abatwasubira amenga uva kure y'amazi gatoya oya no murundi kazi yavukiye mu Burundi ariko muri no myaka ahetse imyaka itari mike araza kubitubwira byose umenga ava aho hakurya so haraheze imyaka 10 nimukiye mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva muri 2014 niyo mbariko muga ibikorwa bya entertainment nkabikorera mu Burundi ubikorera mu Burundi imyaka 10 murumva ko atari mikeya gose mbega ikirundi ko kiri gisukuye neza nta iso and ibintu nk'ivyo onye tukumva byageze gute ntakibagira oya sinacibagira kwa konfisa abagenzi benshi b'abarundi nkaho cingira na chance yo kumbana n'umuryango wanje wose urumva nka papa na mama uzamva mvugisha mu kirundi gose naho muba muri hariya muvuga ikirundi twe nubwo tuba turi mu tuvuga ikirundi kaze cyane muri industry kanyibaze ko ari indirimbo yawe ishobora kubigira nka kabiri cyangwa gatatu ni indirimbo ya gatatu ego cyane jewe nk'icumva indirimbo yawe ngo mukobwa ngo nuwahe gusinda ngo stila ngo ririmba ngo singo ndayumva neza iryo stile yawe ni ya igihe ari hafi gusa ahubwo nuko mvuga icongereza peut-être ngaho mu Burundi adasanzwe bamenyereye kumva ego cyane ni icongereza kitumvikana ugati shayo umuntu aradukubise kabisa ego cyane rero turi mu kiganiro Be Love Show nijyani rigira kangahe kubona uje muri BTV ni ryambere cyane ni ryambere ni inshuro yambere kandi ndagiye no kubandi kumwe nawe
ego mu ndirimbo yawe igira gatatu vacances d'amour reka banza tubwire ukuntu bimeze inspiration agasanga agira nagendera ngo ufa kugenda utubwiye byinshi kugira ngo tukubike ukwiye. Vacances d'amour ni indirimbo yari supposé gusohoka le 14 février umunsi mukuru w'abakundana. Muga ni indirimbo nari nanditse avant yuko mva ngaha muri mu kwindwi mu mwaka uheze avant ko nsubira inyuma gusa twayanregistré muri janvier niho twagiye uvuga ati reka tuyisohoye kuba donc bihuriranye n'umwanya w'abakundana n'indirimbo y'abakundana n'umwanya w'abakundana. Kubera iki washimye kuva inu yanditse ariko ntihite isohoka? Kwa nkunda kugira amastock ndakunda donc puisque iyo ndi muri Amerika mba mfise ibindi mba ndiko ndakora nta mwanya wa music mafise donc ndakora byinshi amatwe bishami stock then manager akaje zarabisohora hageze. Ego cyane yashimye yuko azarabikora ukagira ngo agira gastoke shawo azino gakeya cyane. Ego cyane kubera ko ushima ibikorwa byawe kubikorera ngaha mise suta unanyaje ushanzwe umaze imyaka myinshi hariya mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ugashima gukora ibikorwa mu Burundi mu gihugu cy'amavukiro. Kwa iterambere nta terambere n'antwaye muri Amerika igihugu kirateye imbere urumva donc niba iterambere nozana n'urizani wacu kuko hariya ndi umunyamahanga kandi biragoye gukora ikintu n'umunyamahanga ahantu deja bo basanzwe bari stable novuga nta kintu gishasha ngiye kubazanira uravyumva alors que nje ngaha aizova ngo uyu munanimba nk'umunyamerika kaitse okay merci mugarumva dumonte kaitse ega cyareka deyaka ya Trezor nashaka se bindi bibazo byinshi bitandukanye abaza ono muririmbyikazi wacu. Nshaka kubaza akabazo gatonya nk'umuntu asanzwe akorera umuziki usanzwe uba mu mahanga ariko ugakorera umuziki indundi mu Burundi. Umuziki w'u Burundi ubona gute ugereranije ubona ufise iyihe terambere mu mahanga? Novuga abarundi nuko dukunda kuzana ibintu byo gukopya canke tutakunda kugira nka confidence muri twebwe. Ubundi abarundi turi abantu ba mbere quand il s'agit des talents uravyumva ni ibintu biba biri ine muri twebwe si ibintu twovuga ati turagenda kwiga cyane uravyumva. Muga il y a toujours un talent et puis il y a aussi être professionnel. So abarundi rero usanga kenshi baba freiner par iyo problème yo kutavuga ati ndeka naje ngende kwikwirenseigna ni iki abandi bantu bakora better kurusha jewe kwiga kwemera guhanurwa muga sinon quand il s'agit de la musique burundaise ego ubuye turabona ko hatanguye kuza vraiment ikintu cyitwa competition par rapport yo mu myaka yahera. Iyi nouvelle génération iraje barashaka kuvuga indimi zose barashaka kuzana igifaransa igiswahili icongereza uravyumva ikirundi cyo sinovuga kandi abona yuko ubuye turatsinze ko uri kurabona nk'indimbo ziko zisoka ubuye 2024 abanyarwanda tuko turamera nk'abantu mengo tuko turabatera ubwoba uravyumva which is good ni byiza kuko nibo tuvuga ururimi rumwe quand il s'agit yo kugira nka competition mu Kirundi urumva bice vyoroha biraryoha ko tuvuga igifaransa cyane nuko nubwo tutakunda kugikoresha. Iyo niyo avantage novuga ati twa dufise cyane par rapport y'abanyarwanda muga usanga abarundi baba bashaka kuvuga icacongereza alors que kitugora munga sanga tuguma dushaka kivuga kandi dusurundi rurimi rutworohera urumva novuga izo nizo ntambamizi zimwe muga bariko baragerageza kugira balance. Okay. Hajya burya bwose Lisharon ari yandikira umuziki canke baramwandikira? Lisharon yandikana n'abandi. Lisharon ubundi sanzwe nandika ama poem muga sinkunda cyane kwiyandikana kubera ndi forte cyane mu cyongereza kurusha izindi ndimi so iyo shaka nk'ikirundi cyo ndondera nk'umuntu yamfasha mu kirundi. Twagiye G feel now G feel now, G feel now, keep on winning. G feel now, G feel now, G feel now, keep on winning. Bashaka nkome, anife vyanse, no put of party on the top, babe. Bashaka nkome, anife vyanse, no put of party on the top, babe.
yeah bashaka kwigira ko banzi cheap hoes bari crazy bafise ishari rya hatari ring call kuri embassy reka bacu bacira ingurekane nabisi babika inzigo mu mitima yabo ni bank na kintu na kimwe kimaze kugira change feel artist passport banduhishe chaka kuba free this in straight chaka nduke G feel now G feel now G feel now keep on winning G feel now G feel now G feel now keep on winning. Yes, GV now. Twashaka kubanza tubwire kubijanye niyo ndirimbo gatonya histoire yayo. G feel ni indirimbo yanje ya mbere. Ugikumviza amapahoro vraiment novuga ego iratambika mugana amapahoro ababaje. Muri l'année passée muri mu kwa gatano nagiye muri Belgique kwa muri concert ya Dramati. Then hari aka video kazungurutse cyane tiko turatamana kuri stage. Rero hari abantu wazidemwa. Donc naratutswe kuri Instagram ndagira nibazo njenga ai sindavuga ati you know what jewe sishaka kwandika poem simara poem no kwandika rero numva umengo ushaka kugira ikintu ca rap numva ushaka kugira rap nyene imwe donc kuko iyo usavuye ugashaka kuririmba ushaka kuririmba ibintu bibabaje urumva ni set R&B yo kurira muga nanje sinkunda ikintu kinkura mu mwuka mashaka vibe sindavuga reka ngira rap amashinda yandika rap shop ego vraiment yari rap shop tukiri muri ivyo ukuntu bavuzwe niki uri umusanzwe uri umukobwa ukora umuziki ndundi kubakurikirana social networks zitandukanye bon waravuze urakunda kuvuga haraho nabonye ufisama ugira amatemwanyage menshi ivyo maze gucamwe mu buzima bigoye bitandukanye reka tugaruke kuri kote y'umuziki ni zihe challenges ukunda gura nazo mu muziki nk'umukobwa En tant que umukobwa barakunda kuvuga ngo abakobwa ngo baci baheba umuziki mais it's like abantu bose bararindiye ko saho nahagarika alors que je viens juste de commencer kandi ni kibazo nkunda mbere no kubazwa n'aba journaliste bikanantangaza actually muga novuga gute hariyo ama bénéfices aussi uronka uri muririmbyi w'umukobwa abaririmbyi b'abahungu nabo bataronka donc c'est pas que ku umukobwa mu muziki hari ikintu kibi cyane oya kirashobora kuba n'ikintu ciza gusa en général ahubwo nk'umuntu akorera umuziki atabangaha ai iyo ndi hanze y'igihugu nkasohora igikorwa birangora kugipromotinga par rapport iyo ndi ngaha it's like nubwo notanga amahera cyane nubwo nosaba bafashe promotion bashobora bikora uko bashaka cyangwa ugasanga nta n'ivyo bakoze donc parce que tu n'es pas là non vaya bon karibu twe muri BTV n'amafaranga dusanga turari kugira du promoting abarundi bose aho bari nigeze kubona yavuze ibintu ukunda kuvuga bati wayaje ku ma réseaux sociaux cyanumva umunsi umuvuze ngo jengo ngo Mise Valentine n'imisise ngo je naiza kumubita ngo gachanzani nishugo bya vrai yagukuta gacakuzanira ishoje je yari yo blague usaje umu-ex wanje wangu nigeze kumfisa umu-ex yankubita reka sa urumva ko mama muri Amerika ugira nyene numwitwarira cyategezwa kwisemba nyene ugira uvyibagire umva yaramponda ashanga abakofi kaza numva aravyuze mu gatondo bebe tugeye kumwe cyayi ingaje ndawe oya mugabe ngabigasi vyiza bijya n'abakongomani abagore b'abakongomani ngo barabikunda ngo barakubita ndongo ngo barashaka kuvuka umugabo wabo kugiye gusaba kubita acha bagore igitenge gishasha je numva ikindi kibazo rero tufatiye kuri iyo blague je nawajaho wakubita bakakacha kuzanira ishugo je mfata turi mu ndwi yahariwe agateka ku mukenyezi nibaza ko muri Etats-Unis ari uko bimeze agateka ku mukenyezi urashobora gukubitwa ugacuhora bigaca biba amazi ngumva fe akamizwa n'ingoma bigaheruko nyene ugateka ku mukenyezi mu ndwi yahariwe agateka ku mukenyezi wowe uco vyumva gute
urumva normalement que ce soit umukenyezi que ce soit umugabo que ce soit umwana que ce soit umuntu akuze nta muntu yakabaye premièrement ahohoterwa mu gukubitwa kuko twese turahari kugira tube free ndafise freedom nk'umuntu yo kuvuga no ku kintu kandi nuteze ukimforce juste kuko akoda kunze inyishu yanje en général si vyiza kugwana violence si nziza ni vyiza kuvugana n'umuntu kuko hajya urashobora kunkubita wagana emera ikintu ama ngaca ndacemera ngaca ndayikora uwo munsi umwe ama bikaca bihera alors que iyo tuyaze tushobora kuyaga uka like nejo like ico kintu nturinde ukinsanga nkagigukorera urumva mugabo banje kunkubita wagenda kwemera ikintu urumva nanje ya certain moment ndumva haragira igihe nyene nkarambirwa muri Amerika naho ikintu cyo kubitwa urumva utamwitwariye nta na kimwe hariho n'abahamagara polisi akavuga hewe yankubise bakacagera imbere ameze nka kabiri mu gasho kaca agenda akavuga jewe iyo plante ndayikuye subiza umugabo wanje kandi ntuharira none ko utabufise umwagiriza kandi ushobora gufunga umuntu atakaragirizwa ego cyane ka dusubire mu muziki wacu keke wavuye ino wavye haize imyaka 10 kandi wavuye ino utaratangura kuja muri industry vyakujemwe ryari kugira ngo uvuga ati jewe ndamuvuga keke kuko nije ndamuziko cyane byatangwa ryari kugira uvuga ati jewe ndumva ndafise talent yo kuririmba swat rap cyangwa R&B jewe nakuze mu Kinindo ndi muri chorale nakuze ndirimba no mascoti nama ndi animatrice narakunda kuririmba muga sinigeze nibona nko muririmbyikazi sinakunda kuja kuri kamera sinkunda ibintu byuko ngiye mibarabara umuntu ndamutsa sidabishaka urumva ndakunda iyo freedom yo kuba umuntu qui n'est pas remarquable mugurumva navuga après 10 films maze kwisohora premier masohoye audio manager yaso konda ko ija en public ari audio yonyene yambwiye uteze kwishira ko na clip Ugbana umuproducteur arambwiye ati na shaka kwemerera yuko iyo ndirimbo isohoka ari audio yonyene unenzo yikugirira clip umugano sinshaka kwemerera kwijako hamba ndabwiye muga ngize clip nayo cumengo nabaye muririmbyi ngo none warico urumva rero nabaye muririmbyi donc ndayimaze umwanya muto simo gusa simo kaburi kwatembera ku marezo sose uca wiyumva gute biratesa umwanya we biratesa kubera tembona support ndabona n'ibiharuro biduga muga jewe perso utusanga niyugaranye ko usanga ndagumye muhira kubera ikizima shaka kugenda ndagira amasoni urumva like muga nyene sino l'expérience iri excitant kubona uri umuntu wakuze umaze mu muziki muri amezi 6 gusa wakuze ufise ubundi buzima urongera waje hanze ufise uja mu bundi buzima ushaka kutubwira bimwe mu isomo isi yaguhaye cyangwa ubuzima bwaguhaye haba mu muziki cyangwa haba no mu buzima bw'iwawe bwite ushobora gushira hanze ikintu cyo ubuzima bwama mu buzima twiga misi yose ikintu cyo maze kubona seke iyo ufise ikintu ushaka gushikako nikizo gusanga ahantu ryamye tutegerezwa guhaguruka tu dois te battre hazobaho abakuba abakwesha aho ucika intege abakudekuraja ibintu byinshi muga mu buzima iyo uvuga ati je washaka ikiye kandi doesn't matter nigezo reka basigerageza basi ndabe nanje aho nogera n'Imana nayo nyene iraguharurira inzira kwako Imana nayo nyene ifasha uwifashije urumva nta muntu novuga que ce soit umu banquier que ce soit umuntu fonctionnaire que ce soit umudandaza nta muntu n'umwe ahimbwa atakoze urumva hoho nko mu muziki usanga biri pire parce que usanga investissa amahera menshi kurusha yo ukuramo urumva donc tout c'est premièrement kudacika intege hama no kugira une vision hama ukanitegura kenshi je nakunda kuvuga dream plan and work ça veut dire rota hama uvyitegurire hama utangure kubikorera urumva so it's a step zitatu zamazikurikirana turi hariya mu gihugu cya Amerika turakora ubuzi amasaha menshi cyane ubifatikanya gute n'umuziki wawe ukawitaho n'umwanya na mutoya bikugendera gute birakorohera oya byose ni novuga ni organisation kenshi iyo ngiye hariya mba ndi kwishuri mba ndiko ndiga akazi sinkora akazi kenshi cyane
donc nico ituma mvuga ati musique ndayikorera mu Burundi donc mu Burundi ndafise manager aca avyioccupa je ico nkora bakeneye visage yanje n'iryo jwi ryanje ndaza nkayumva nkaje genda donc nibo sigara bikurikirana je namaze kugenda kenshi iyo ndi hariya nico ituma usanga ndi plus active kuri Instagram kurusha ayandi ma platform donc kukumva Instagram kabara akantu ka urafashe ifoto urapostinze wanze kudujambo twiza uciye wibandaniriza urumva ivyo wowe nshaka kuri umwanya wavyo quand même urumva muga sino ahanini team yanje vraiment dukorana niyo yamaye occupa ibintu vya ma release que ça soit indirimbo que ça soit aussi na ma film konda na yakina twagiye indirimbo yawe rero tubanze dutambe gato yatumira je qui a refusé start vacances d'amour this letter got to mon bébé. Je veux que toi, je veux ton baiser. Nobody like you rarengeje. Umutima wanje urawutovye. Usiende mbali. Nimekubali. Twende nyumbani. Nikupe sukali. Usiende mbali. Nimekubali. Twende nyumbani. Nikupe sukali. Okay, bon, Ali Sharon watubwiye yuko uriyandikira bakongera bakwandikira ukorana n'abandi muri Makenya. Bon, shaka kumvika akabazo gatonya. Wumvirize nakabazo ko mutego nkunda kukabaza abantu benshi. Okay, ni gari inspiration izayo yiruka. Wanyoye utanyoye? Biravana. hari gizo wanyoye wewe Ego vraiment hari n'igihe mvyuka nkandika ahubwo gusa usanga nanyoye nci nandika ibintu bibabaje kurusha iyo nanyoye. Bon, ikukorohera donc iyo wanditse wanyoye niyo wanditse utanyoye indirimbo ibiryoshe muri iyo niya indirimbo vraiment ifise vibe nayanditse nayo nanyoye cyangwa nasinaye nanyoye cyane parole ziba abandi bazibaryohera cyane kubera ko jifi nanyoye ku gitero kimwe muri Makenya icyakabiri wanyoye uretse gituma none geri gamene nje muri studio kandi nari ngiye nshavuye nagenda vraiment ndiko ndidoga uruvyuma nari shaka apana ubwoba nari sinzigo nari shaka just chanda cheki mobimba kinini ngana kinyo gishushe Lagira wanyoye akanyene tena primosi kweli tena ufana primosi ya kweli unwaka mobimba imibyibushye apana kajya kwanza kweli nene haje we nayo mara oya je ntayo nondanwa amazi ego urabona impamvu naenda kubajije kujya bananze nanka kumubaza directement ati uranwa canke ntonwa camita nko kubikubaza kujya deje urabona avuze ngo ntanwa usanga nana je ndiko ifise akabazo kamwe yagiye muri studio yashavuye kubera yuko abantu bamututse usanzwe udakunda ama commentaire negative. Oya ahubwo sinkunda umuntu ambeshera jewe ugiye ukavuga ibintu nakoze simvuga mugurezi ugiye yemve nko gutukana Nerinate apana kandi yagize poste nkazina umwanya muto umva narakumviye gusara muhira bari baguma bambaza aho umuntu murazire nkavuga bashije umuntu nanemwe ndanamubona abaza nkavuga ndabiro si ibintu yanyanditseko uvuga none umuntu aranzi basi nazi basi kwicara itumarane 2 minutes and then araza kuraba nyimbi vyanditse arivyo zanga atari ivyo muga sarahetse cyane gose ikiza nuko byohera tukagwa muri industry dukondana tukubaka umuziki wacu neza tukubaka industry kugira ngo tuduzanye dutezanye imbere tugushimire cyane nimba Trey atakandi kabaza ashobora kuba afise. Lijaron akoresha izihe mbuga ngurukana bamenye canke umuntu amukeneye no munsi yo muronka gute? Lijaron akoresha Instagram, Facebook, muga ari plus active kuri Instagram, niyo yishani ngoga kweli. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, izindi wote. YouTube, nitwa Lijaron nyene. Ego cyane. Indirimbo zanje muzisanga kuri YouTube, kuri YouTube channel ya Lijaron, hama na film. Nuko ngoma mvyibagira ndakina n'amafilm hama sonto zo style yani inde yakera twakinaye n'abaninde nawe wakina ego
azoba ari ryari Okay. none kugira ngo tubandanye tuvyitegurira neza umva biri muri stock donc bizovana na série kuko tubanza guheza d'abord série yitwa Legalize twatanguye avant ko yohaba yuko amafilm asohoka watubwiye yuko uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko tumaze iminsi myinshi tukubona hano abaca bibaza ati mbega yaraje Burundi cyangwa arafite ibyo yaje gukora cyangwa ari mu kugenda urumva nari naje muri iyo stock ya donc y'indirimbo natezo ya clip nayo mafilm natezo gutona mugumva ubuye vyahezageze kugenda subira inyuma aba mutangiye kubona ibikorwa bisohoka urakoze cyane reka tugushimire ko nawe washoboye kwitaba imbonesha kure BTV Burundi namwe ko namwanyakiriye naryohewe bafashe neza mu kudusezera agira icubwiye abakonzi bawe bariko baragukurikirana muri haka okay nagiye premier ndashimire ko namukurikirana BTV mu bashigikire na barundi nkatwe ndagiye ko nabanyakiriye mukurikirana ibikorwa vyanje nitwa Lisharon LEECHRON ego abanganda umurundi kazi umuririmbyi kazi kandi akirana amafilm. Merci for support. Aho twizere rero ko mwaryohewe n'ikiganiro cyacu cuno munsi umutumire wacu twizere ko yabaryoheye nawe ngira ngo abatari bamuzi. Cyane bimeze neza jewe nayisanze ndamuzi quelque part tuzinanye Bon je twahuye. Ijya yacu gatoya. Twarisanzwe twizanye n'umukobwa mwiza n'umukobwa arimba rap neza mushigikire murundi kazi wacu mushigikire mugende ku mbuga ziwe mugira ama like share comment yabibabwiye ibyo mutegerezwa kugira ngo ashishikare kuduza cyangwa kududara pari ya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndagushimire je uga ku ruhande rwanje ndagushimire ugira umunsi mwiza cyangwa ijoro ryiza sinzi. Ego abakozi banje abakozi ba BTV abakozi batwese mugira aho muba mubahwe nawe ubutaha. Murakoze cyane yari B Live Show rero uno munsi reka tuzosubire ku munsi wejo dukurikirana B Live Show amasaha ni yandi nyene ntibisanzwe kwa kundi nyene merci sana.